on the brace. Baby, I get color for your love. Muriko mwumviza radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo buzima, amagara n'ibindi byinshi vyerekeye umwigeme n'umukenyezi. Miss Burundi umwaka wa 2022 Kelly Ngaruko yarayashize ahabona urutonde rw'amaparfum mashasha akorerwa mu Burundi kandi agiye kudandazwa mu gihugu n'ahandi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, aho tuza kwihweza uko gukora amaparfum bigenda gute, uburyo buvamwo muri urwo rudandazwa ruba rwifashe gute, ko kugira ngo umwigeme ashobore kwiha igikorwa nk'icyo kugira ngo kimuteze imbere biba bimeze gute, n'ibindi byinshi tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Nk'uko bisanzwe mushikiriza amanimero yanyu ku mbuga zacu. Facebook yacu ni VOA Radio Yacu, aho mushaka gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro canke mugatanga nimero zanyu tukabahamagara. Kaze mwese. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Radio ijwi ry'Amerika isaminanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri Sanga. Nkuko mubizi, ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ubuzima, iterambere n'ibindi byinshi vyerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu mpera z'indwi turangije mu kibanza cyo kwinezerezamwo citwa Splash mu gisagara ca Bujumbura, harabaye urubanza rwo gushikiriza icese amaparfum yakozwe n'umwigeme Kelly Ngaruko asanzwe ari Miss Burundi mu mwaka wa 2022. Ubwo rubanza rwari rwitabiriwemwo amashirahamwe atandukanye y'abikorera utwabo, amabanke hamwe n'abayobozi b'umugambi w'igihugu PAEJ uharanira iterambere mu gwaruka mu Burundi. Umwigeme Miss Kelly Ngaruko hakora yikorera utwiwe, ni kuvuga umu entrepreneur, asigura ko igikorwa cyo gukora parfum yo gushira ku isoko kitari coroshe, ariko ko umwete n'ishaka bituma umuntu ashika ku cyo yipfuza. Ni mu gihe rero yashoboye gukora parfum zishika kuri 6 yarayashize ahabona, yiteguriye gutangura kudandaza izo parfum ku masoko mu gihugu n'ahandi. Tukabaza tuti mbega parfum ikogwa gute, urudandazwa rwayo rwinjiza uburyo bungana gute, inzira igana kwihingura ry'ikintu gushika aho gishitse ku isoko rusange ibimeze gute. Nivyo rero Kelly Ngaruko agiye kudufasha kumva, cyane cyane kubigeme
bigeme n'abakenyezi bariko bariyumvira kuja mu rudandaza. Reka rero twakire umutumire wacu, ndabwiye ko twamaze ku murongo wa telefone Miss Burundi umwaka wa 2022 Kelly Ngaruko, kaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze. Ati ko muyumva? Ego harasa ntarimwo amajwi ariko ndakumva. Kelly, urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Ndakeka ko ari ubwa mbere tukwakiriye ku radio Ijwi rya Amerika, naba ntihenze mu kiganiro nanje n'ubwa mbere. Ndagukeje ku mahiganwa wagiyemwo ugatsinda, nongera ndaguha ikaze. Murakoze cyane. Ego n'ubwa mbere ngiye uganda kwiteka kuba tujya tugabanya kino kiganiro. Urakoze cyane kunheza. Nagushimiye cyane kunyakiri. Ego urakoze cyane, ndumva ko umurongo ushobora kuba utari kuracamwo neza, ariko ndizeye ko ikiganiro kiza kugenda neza kugira ngo twumve byinshi mu bikorwa urimwo. N'ubunye turazi yuko wari uri mu bikorwa byinshi, wari urimwo mbere yuko kino kiganiro gitangura, ubonana n'abantu benshi, ibikorwa urimo ni byinshi, ariko turifuza kumenya parfum mu Burundi ni ikintu tutari twiteze cyane ko gikorerwayo canke kigurishwayo iyo ari ikintu gisanzwe cakoreweyo. Turaza kuganira cyane ku rugendo rwawe kugira ngo uhitemwo kwikorera utwawe muri uwo mwuga wo kudandaza amaparfum. Ku batazi parfum ikorwa gute muri make, duhereye aho? Murakoze. Parfum isanzwe ikozwe ndavuga n'ibice bibiri bikuru bikuru. Hakaba hariho ibyo bita huile essentielle, biba bijya mu mva bimotesha. Hanyuma hakaba mu kirundi nuko ifaransa bayita solvant, ifasha kuyivanga. Uradutunga Kelly, ibyo uriko uravuga ni ibintu bikomeye kandi twifuza kumva neza, ariko umurongo ntiriko uracamwo neza. Reka dukupe hama twongere tukugarure mu buhinga bw'ivyuma, bakugarure ku murongo kugira ngo tukumve neza. Ego mwihangane gatonya. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tumira amate, turagaruka. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wewe ndabona ashaka uri iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Tubora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Radio Ijwi rya Amerika, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ka telefone kari katugoye, turi kuwe turaganira na Miss Burundi mu mwaka wa 2022. Uno wawe akaba ari Kelly Ngaruko. Kelly Ngaruko, twongere tuguhe ikaze. Hama wariko uratubwira ingene parfum ikogwa muri make, ku batavyumva, ku batabitegera, kubipfuza kubimenya biba bimeze gute? Murakoze cyane. Nizere yuko ubu mushobora kumva neza. Nariko ndavuga yuko hajya parfum ikozwe ndavuga n'ibice bikuru bikuru. Akaba ari amavuta bita huile essentielle, akaba hari na alcool yo kuyivanga.
radiyo ijwi ry'amerika ndakeka ko umurongo wa telefone usuye gucika kuri Miss muradutunga ku rubuga rwa Facebook turabona abatari bake mwatangiye kutwandikira kugira ngo muze gushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turaza kongera kumugarura ku murongo wa telefone. Turiko turaganira ku bijanye n'umwuga wo guhingura no kugurisha amaparfum mu mpera z'indwi turangije mu kibanza co kwinezezamo i Bujumbura mu Burundi ca Splash mu gisagara harabaye urubanza rwo gushikiriza icese amaparfum yakozwe n'umwigeme Kelly Ngaruko asanzwe ari Miss Burundi. Urwo rubanza rero rwari rwitabwemwo n'abantu batandukanye baje gushigikira ico gikorwa ca Miss. Ni mu gihe rero yasohoye parfum zishika kuri 6 icarimwe. Yaragiye kudusigurira izo parfum izo arizo ingene zikorwa, akaba yiteguriye kuzidandaza ku masoko yo mu gihugu no hanze. Tukabaza tuti rudandazwa nk'ubwo rwinjiza uburyo bungana gute, inzira igana kwihingura ry'ikintu nk'umuntu ashaka gutangura umwuga wiwe iba imeze gute. Nivyo rero twifuza kuganira na Kelly Ngaruko. Abafise ibibazo n'ivyumviro murashaka kubandanya mushikiriza nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nk'uko bisanzwe. Murashaka no gushikirizayo ibibazo canke ivyumviro. Mbega parfum ni ikintu mwari mwiteze ko gikorerwa mu bihugu vyacu Burundi, u Rwanda? Abari mu Rwanda kumbure nabo bashaka kutubwira niba hariho izikorerwayo, zitwa ngwiki, zimeze gute? Reka rero ndabwiwe ko umurongo wa telefone wiwe wakunze, nawe nyine tumugarure Miss atubwire ingene biba bimeze. Miss Burundi, muradutunga nituzi ko ari ku ruhande rwacu canke ku ruhande rw'u Burundi. Telefone zari zigoranye, duga kwijambo. Ego murakoze, nariko ndishura ikibazo mwari muheje kumbaza mbe harya amaparfum ari niki. Nariko ndasigura rero yuko ari akozwe mu bice bibiri bikuru arimwo ariyo amahuile essentielle canke amavuta amota, hanyuma hakabamwo alcool yo kubivanga ariyo ituma iyo wipompye novuga utaguma ufise ayo mazi, ugumana ako kamote gusa. Ego, none parfum vyakujemwo gute kugira ngo abe ari ico kintu wiyumvamwo ko ugiye guhingura no kudandaza? Ico ciyumviro canjemwo ndiko ndibaza ikibazo ni mbe nanje ni ibiki noshobora gukora, ni ibiki nanje noterera nziko tudakora canke bitoroshe kuronka aha mu Burundi. Niko niyumvira hagati y'ikintu je noterera n'ikintu nsanzwe nkunda, nshingira ico ciyumviro co gukora ayo maparfum. Ntangura rero novuga kugira ubushakashatsi nimbe vyokorwa gute kugira nanje nshobore kubitanga nanje. Uvuze uti wabonye yuko ukeneye kugira ubushakashatsi. Ni vyiza kumbure kubanza kwiga ico kintu. Ubwo bushakashatsi bwari bugizwe n'iki? Warondera iki kumenya imbere yuko ujamwo muri uwo mwuga? Icambere narondeye kumenya mbe harya anye kugira uronke parfum uherahe, uciyumvira gute kugira no kugira umuntu yubaka inzu yiyumvira mbega iyo nshaka inzu hinjiramwo iki, nubakisha iki, mbe nubakisha umusenyi, mbe nubakisha amabuye. Ni ubwo bushakashatsi ndiko ndavuga. Umva ndarondera mbe babikora gute, mbe novuga ni intambamyi zishobora guhura navyo n'izihe. Hanyuma rero naho mpera nigisha, kuko sivyo nari niga, nabihereye novuga ndi muri kaminuza. Nahise amashuri niga ku ruhande, ariko nkaza ndigisha mbe ibintu bikorwa gute. Hama buhoro buhoro nkaza ndanagerageza, nkabona yuko ivyo nize nshoboye kubikora, mbe biko bitanga iki, mbe nihehe novuga nihehe no kwameliora. Nivyo jambo niko ndarondera. Hanyuma uko nyene buhoro buhoro ngenda ndabimenya.
uvuze ati wariko urarondera ubumenyi, none nk'uko umuntu ari mu Burundi ariko ararondera ubwo bumenyi, hari ubumenyi buhanitse wari ukeneye buruta ubwo wari kuraronswa ngaho mu Burundi, kumbura urashobora kuba warabwiye hanze y'igihugu c'ukonga kugira ngo ubwongereze ko, canke vyose vyo wari ukeneye kugira ngo utangure wari ubifise ngaho mu Burundi vyoba vyaragusavye kuva hanze y'igihugu, kuja hanze y'igihugu? Ubumenyi icambere na mbere, iciyumviro nakigize sinari mu Burundi, nari ku ishuri, nari niga muri Amerika. Hanyuma ubumenyi naburondeye cane cane ku mbuga ngurabumenyi, ariyo nokwita internet. Haba hari n'ibitabo byinshi rero nabikuye muri ayo maformation aba ari kuri internet, ndabikura mu bitabo, ndabikura mu kugerageza ayandi maparfum, nkagerageza nkayumviriza, naho nabukuye cane cane. Ego turumva ko wari ufise iryo shaka ryo kumenya, ufise n'iyo passion nuko gushaka gukora ico kintu, ariko vyarasaba yuko urondera ubwo bumenyi kugira ngo uje mu nzira uzi neza inzira ugiyemwo iyo ariyo. Ku murongo wa telefone abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika hariho nabo kuri Facebook barafise ibibazo n'ivyumviro, kumbure turaza kubandanya twihweza neza uwo mwuga n'izi parfum ingene zishobora guteza imbere umuntu. Reka nakire Martin Ntahiraja. Martin, amahoro neza? Allo Martin, turi kumwe? Ndakeka ko Martin telefone imugoye iracitse. Turaza kubandanya twakira abandi banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ubumenyi rero Miss waravuze ati waragerageje kuburonka, kandi uvuga uti waranaburonse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Akenshi abantu bavuga bati ivyo bintu bihanitse cane bishobora kungora, ariko ku mbuga ngurukana bumenyi ubu isi isigaye ari nto cane, aho umuntu ashobora kugenda akaronka ubumenyi. Kenshi na kenshi usanga buri no kwagusa, ugasanga YouTube n'ahandi uraronsa ubumenyi butandukanye. Nawe woba warakoresheje YouTube ikagufasha kumenya ibintu n'ibindi bijanye n'amaparfum? Ego nayo ni muri bimwe byafashije. Muvuze neza cyane, hari nuvuga ubumenyi bwinshi kuri zino mbuga, kandi ndifuza cyane ndahimirije n'abandi icyo muba mukeneye kumenya cyose. Kenshi hari byinshi nk'uko mubivuze mushobora kuhakura mushizemo ishaka. Ego hama muri urwo rugendo nyene uratanguye urize ivyo ukeneye kugira ngo uje muri uyu mwuga wo kugurisha amaparfum, guhingura amaparfum. Abantu bavyumva gute iyo bashikirije ko ari ivyo ugiye kujamwo, haba ari abavyeyi, abagenzi, mu kibano? Kuko bamwe baravuga bati burya mu Burundi abakoresha amaparfum bazoba ari bake cane, ntabo baba baraguciye intege, bavuga bate? Nibaza ko novuga ni byari bitandukanye, harimo bamwe baba babishigikiye abandi ntibabitahure, cyangwa bakambona nk'umengo nyene ni ikintu nyene co kwiryohereza nkora ku ruhande. Rero nk'uko nari nsanzwe ndanakora, nkaba nkora mu bindi bintu ataho bijanye, ngira babifata gatoyi ni ikintu nyene co kwiryohereza nyene ku ruhande, hama bakandika ko ngo babitahura cane. Ni ukuvuga ko barabona yuko usanzwe ufise akazi ku ruhande naho bitokunda woba ukimeze neza, ariko none ni ikintu ubona yuko muri kazoza ka vuba canke k'imbere ari ikintu uzoshobora guha umwanya mwinshi cyane kikaba ubuzima bwawe bwa misi yose, kumbure kikanagutunga? Ego ndavyibaza yuko ariho bija, kuko dutanguye neza niko navuga, kandi ndizeye yuko tuzobandanya tugwiza ibyo tuvuga, ibyo duhingura, kandi n'ibyo duha abanyagihugu. Sintekeranya yuko
kizokubandanya kiduga kandi uko kiba kinini uko gitanga akazi ni uko kenshi gisaba yuko umuntu aba ari hafi akabikora novyita a plein temps akaba ari byo nkora bintwara umwanya munini cane. Ego reka duhindukire kandi kuri Facebook no ku mirongo ya telefone turafise Daniel Nsabimana turi kumwe ku murongo ga Daniel. Yes, turi kumwe cyane Oriane. Amahoro cyane. Umeze neza? Ya meze neza ndashima Imana n'abantu baje. Ni vyiza cyane. None akabazo kuri Miss kajanye n'ibi bikorwa ari mu byo kugurisha gutunganya ama parfum nakahe? Murakoze cyane mperereye Nyamasheke Ruharambuga mu Rwanda. Ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika cyane cyane muri Sanga. So ndagira ngo mbashimire kubw'umutumire wacu ariwe Miss Burundi. Numvisha afite akazoza keza, afite imishinga myiza, afite gahunda nziza na product nziza. Ahubwo mfite ikibazo cyangwa icyo nifuza kubaza. Ese nk'umuntu utari mu Burundi uri mu Rwanda mu cyaro, ese afite gahunda yo kumugezaho izo product akazibonaho? Ikindi mumumbarize, izo product ntago zihenze ku buryo zizagora abantu kuzibona ku isoko? Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe Daniel. Utubazo twa Daniel Miss. Allo Miss Burundi turi kumwe uratwumva? Hari ikibazo mwosubiramo ibibazo, hari kimwe cyacitse ntumvise neza. Ego aravuze ati murafise umugambi w'uko kumbure kuzoja kugurisha izo parfum mu Rwanda nabo nyene bakazironka. Hama yongera abaza ati none ibiciro vyo babimeze gute, nivyo babizimvye ku muntu asanzwe mu gihugu? Murakoze. Icambere ikibazo ca mbere ego ndifuza yuko mu minsi iza u Rwanda ruba rushobora nakone kuronka izo parfum bakazigerageza bakabona icyiza natwe dukora. Hanyuma ku kibazo c'igiciro ndashaka kukishira mu manyarwanda ntihenze, niraza ko ari nokina kuri abantu umugani novuga ko ari ibihumbi bigomba gushika kuri 70. Sinzi ko mwo mutagizira mu kinyarwanda mu marundi nangahe? Mu marundi ni amajana 150. Ni ukuvuga ni nk'amadolari 40. Amadolari 40 urumva mu Rwanda barashobora guca bakura amadolari basha mu manyarwanda bivanye n'idolari aho rigeze. Byumvikana ko atari amahera make, ariko kumbure ku basanzwe bambara parfum barashobora kugira icyo twakwita kuyaprecia, kuyikunda, bakavuga bati ako gaciro icyo gitigiri kumbure kirajanye nayo. Hama kumbure kuco kuja mu Rwanda naco nyene wacisha uti wifuza kuzoshikayo naho nyene mu bindi bihugu canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhereye kuri ico kibazo ca Daniel nyene, naho nyene uriteze kuja ku masoko mpuzamakungu? Ego nibaza yuko ari kimwe mu byifuzo nkorerako n'ubu ari cyo ndiko ndagerageza gukorera ko kugira izi produit dufite mu Burundi. Ego twese abarundi twe kuzironka muga n'abanyamahanga baba bashoboye kugerageza bakumva ntihajya mu Burundi hakorerwa iki, byiza twafitiye n'ibihe. Rero icyo nacyo niko ndagerageza ko uno mwaka uhera bashobora nabone kuzumviriza, kuzigerageza, kuba bashobora nabone kuzigura, cyane cyane ibi bihugu nuvuga byo muri East Africa. Hanyuma umuntu akabandanya yagura ashika no mu mahanga n'iyo muri Amerika. Ego reka twongere duhindukire duhe abandi ijwi ku murongo. Turafise Eustache Musenyeri niyo buhungiro ku murongo. Amahoro neza? Amahoro neza cyane. Uraho urakomeye? Yego ndakomeye kabisa. Akabazo kuri Miss ariko arakora parfum mu gihugu c'u Burundi akanazigurisha ko barakahe? Yego murakoze. Icyo nagomba kumubaza namubaze
ko numva ngo azozigurisha hakurya y'amazi, mbega amaze gukora nyinshi zokwirana ngaha mu Burundi. Akabazo ka kabiri, mbega amamatiere premiere ayakura hehe yo gukora izo produit nyene kugira ngo twumve ko amaproduit nyene arakwije ibyangombwa yuko yoshobwa nyene ku isoko mpuzamakungu. uwo zikeneraho nk'uri mu Burundi yozikura hehe? Utubazo twanje twari utwo, murakoze. Ego, utubazo twiza. Mwese duhereye ku kibazo cerekeye matière première, no kuvuga ibintu nyamukuru bikenewe kugira ngo iyo parfum ikogwe. Avuze ati wowe bikura hehe? Ibyo bari biboneka mu gihugu canke biva hehe? biboneka hano mu gihugu, hari n'ibindi biba bikeneye kuba importe, nabo biba biva mu bindi bihugu, hanyuma nkabisaba bikaza, nkacyo ndabishyira hamwe n'icyo ndonkera ngaha kugira nshobore kubashikiriza izo parfum. Ibindi bibazo sinavyumvise neza, yavuze ego yavuze ati quantité, no kuvuga igitigiri c'amaparfum mumaze gutangura guhingura yoba yarakwiye isoko ryo mu Burundi ku buryo ko ufise nyinshi cane hageze canke bikenewe ko zigurisha hanze naho nyene zishobora kuboneka. Murakoze cyane kuri ako kabazo. Igitigiri gifise by'ukuri ntigikwiye. Novuga yuko natanguje igitari nyinshi cyane, umuntu akaraba ukungene novuga abarundi n'abanyamahanga bose bagikunze bavyakiriye. Hanyuma novuga mu minsi iri imbere umuntu akanayivuriza hamwe ushaka gukwira isoko nyene ry'Uburundi, irakwira n'isoko rya East Africa. Ego hama avuga ati mu Burundi bashobora kwironka hehe parfum bipfuje kuyigura? Murakoze. Kuba yifuza kuyigura yoza kuri Flash, kubahazi ni kuri Avenue du Large, yari disponible. Hanyuma mu minsi iri imbere gatoyi, iminsi mike cane, yari disponible kuri salon de beauté yitwa So Beautiful, kubahazi ni kuri Boulevard de Victoria. Ego nizere ko Estache yaronse inyishu zose yifuza. Mbandanye ku murongo wa telefone. Ndabyo ko atashoboye kuboneka uwo twari dufise, ariko reka hariho n'uwundi aje ku murongo. Marcel, amahoro. Amahoro cyane, ndagusuhuje. Nanje ndagusuhuje. Ameze neza? Meze neza. I Kigali turi kugusha imvura, hari akavura rwose, izuba ryari rimeze nabi ariko akavura karabonetse. Ndumva ndakumva akavura. Yes, reka nsuhuze n'umutumirwa Miss Burundi, nakomere cyane. Hanyuma ikibazo rero nshaka kumubaza ni kimwe. Usanga bimwe mu bikorerwa imbere mu bihugu byacu bya Afurika bihenze cyane, birazimbye, ku buryo abanyagihugu batabasha kwigurira ibyakozwe n'abenegihugu ku bw'igiciro kiri hejuru cyane. None iyo parfum numvise ko iri muri $40, mu madolari 40. Kandi imbere mu gihugu harimo umuntu kuva yavuka ugejeje ku myaka 40 itaratunga izo dolari. Bafite gahunda ku buryo bashobora gutungiza amasantiritire y'uducupa bakoresha, ku buryo nibura wa muntu wo hasi nawe ashobora kwigurira parfum. Kuko nk'ubu muri tujya tubona made in Rwanda hano iwacu irahenze, kugira ngo umuntu wo mu cyaro yigurire ishati ikorerwa mu Rwanda, amavuta akorerwa mu Rwanda, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ishati irahenze, usanga ishati n'ibihumbi 10 by'inaha. None afite gahunda kuko bakunze gukora nk'aho bagateza ibihugu byabo imbere, bagakora ibintu n'ubundi byoherezwa ku isoko ryo mu mahanga, ugasanga ntacyo bimariye abenegihugu, kandi byakorewe mu gihugu byakaba ariyo bizamura mbere y'igihe. Ugasanga iyo parfum ni nziza, irahenze, nta munyagihugu bayibonaho. N'ubundi aho umurundi azagera ati parfum iva mu Burundi, ariko nta murundi ushobora kuyitera. Ugasanga ni ikibazo. Bafite gahunda ku buryo ibyo bakora mbere y'uko bajya kugurisha hanze, bashobora no gusagura kantite z'abenegihugu, tube duke ariko tuboneke,
kigurishwa mu bene gihugu. Murakoze n'icyo kibazo nari mfite. Marcel nkigufise ku murongo, ibyo uvuze harimo ukuri kwinshi cyane, kuko nivyo koko abantu barakunze kuvuga yuko ibintu bikorerwa mu gihugu hagati usanga bizimvye. Kumbure hari impamvu na Miss ashobora kudusigurira, ariko ntanamwishyuriye ikibazo ciwe. Parfum ikoresha abantu bake, abantu si bose bakoresha parfum, ku buryo ko mbona umengo parfum vyoba bitandukanye na gato n'ibindi bikoresho nk'ishati uvuze. Burya parfum umuntu arinza yipfuza nuko aba kumbure afise uwo muco canke n'ubwo buryo bwo kuyigura, siko bimeze? Ariko hano hari ikintu turi bubanze kwemeranyaho. Ni ukuvuga ngo amaparufe ahanini turareba abajene ugwaruka mu Burundi, bavuga ugwaruka. Muri iki gihe parufe nziza zigezweho, amavuta agezweho n'inkweto nziza zigezweho bikoreshwa n'ubundi n'abajene bakiri batoya b'abana bari kwiga mu makampisi, mu makaminuza. None niba ushobora gukora parufe, ndewe umujene wiga muri kaminuza nkaba ashobora kuyitera, nanjye nkajya kwitera yakorewe i Burayi ariko iri ku rwego rwanjye. Urugero ngenda ruguha, wenda nk'ahangaha nkoresha horowe igura 10,000, sibyo? 10,000 by'amanyarwanda iyo mbyikuye nkakagura nkakitera, iyo ngiye mu ikanisa dimanche ngenda numva meze neza. Ariko ni ukuvuga ngo ikibazo byakoretse muri ba bandi bace bayitera ni urubyiruko n'abajene n'ugwaruka. Kandi muri Afurika abajene nibo benshi. Tugiye gukora ibintu biteza imbere ba bajene kugira ngo nabo batubere bambasaderi, ejo bazisange nabo bakunze ibikorerwa iwacu. None ntakunda ibikorerwa iwacu, ufite imyaka 30 nzabikunda afite 50. Reka twe kuri abantu basaza bari muri politike bakabaye bisigaye mu maparufe. Turebe ba bajene rero igitigiri kiri mu makaminuza hirya no hino, muri campus i Burundi, muri universite y'u Burundi, ni bangahe bakoresha parufe yawe? None se niba nabo bakoresha iz'abanyamahanga kandi baguze 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'urugero, cyangwa 30,000 by'amarundi, bagakoresha parufe iz'ibihumbi 30,000 by'amarundi, ariko ariyo hanze, kuki wowe utagabanya kantite wenda ukagira utuntu duce ugabanyamo, ariko nawe ukihangana ukamenya kuri kuyigurisha abanyagihugu, kuko ubwo gwaruka ni rwo Burundi bw'ejo hazaza. None nukora ibintu abajene bagenzi bawe batari bwibonemo, ejo hazaza byazo uzakora uzakomeza gukora tutindira ibirayi, kizaba ari ikibazo. Aho niyo handi ujya kubona umuntu w'umujene ararangije ku myaka 40 agize amahirwe abaye minisitiri, abaye ikiranganji wa mbere cyangwa abaye perezida, agahita arwanya bya bindi kuko ntacyo byamariye bene igihugu. Uvuze neza, kandi ndakeka na Miss ashobora kukunganira ku byo umushikirije. Urakoze cyane Marcel, ibyumviro byiza. Murakoze nawe. Ego, reka duhindukire kuri Miss kumbure mbere ko tuja ku mutumire akurikira. Miss Marcel aravuze ati parfum uri kurakorera kumbure abajene bashobora kuba bayipfuza, ariko ati $40 hari umuntu ashobora kuba atarigera yabona mu buzima. Mbega wewe uri kurondera abakiriya baba boss nyene ba hejuru cyane, kandi akaba ariho wipfuza kurondera, canke no mu bajene uzogabanya nabo nyene bashobore kuronka imwe muri izo parfum, kuko turaza kuziganira ko ufise izishika 6? Murakoze cyane. Ndashaka gushimira Marcel guciyumviro ciwe, kandi numva umengo ni cyiza cyane kubera ko kimufashije gusigura gatoyi uyu mugambi. Ku bato baba babizi, umugambi mfise nka Miss Burundi urimo cyane cyane gushigikira abigeme mu bikorwa byo kwiteza imbere, ni ukuvuga muri business. Rero iyi yabaye novuga yabaye moyen cyangwa yabaye ibikoresho, kubera ko inyungu dukura muri ino business y'amapasa ija gufasha gutanguza urudandazwa rw'abatanguye urudandazwa ruto ruto, abigeme n'abapfasoni. Gushika ubunye tumaze gufasha abapfasoni mu ntara zibiri, intara ya Kirundo n'intara ya Bujumbura. Tukaba dushika tumaze kurenga abapfasoni 90 atari bake mu mezi make tumaze kugira, novuga mu mezi make ntowe nka Miss Burundi.
rero kugira umuntu ashobore kubandanya kino gikorwa ku batuba babizi gisaba uburyo kandi bwinshi kuko bayita projet social c'est-à-dire nta nyungu n'imwe jewe nka minsi nkuramwo atari uko gushima yuko wa mwigeme yashoboye guhaguruka akiteza imbere rero ukunogita uko maserivisi ngo ukuzimba ku babishoboye bifasha yuko ushoboye kuryohererwa ino pafa mu kuriha bw'ayo mafaranga batanze umuntu ashobora gukuramo gufasha wa mwigeme we adashoboye kwiteza imbere kugira nawe azogera aho yiteza imbere aho nawe azoshobora gufasha abandi bigeme rero ni nka sisiteme navuga natoye ifasha hanyuma kuri icyo cy'uko hoba nk'amantu navuga ibyo badisponibwe ku bajene nta kibazo hari ama option menshi mumbabarire ko mvanzemwe igifaransa cyinshi haba mu minsi iza atari amaparfum nk'ayo ndandaza kuko amaparfum afite ubunye novuga arabyize no gukora umuntu ashobora kurongera utwiyorohereje dushobora gufasha wa muntu ariko aravuga wa muntu wo muri kaminuza bashaka kuyikoresha wa muntu ajya ku ishuri wa muntu akiyongera ibiryo akiyongera ubuzi agitangura nyine agitangura kwiteza imbere umuntu akabagirira nabone novuga version nabo bashobora kugura rero n'ibyo onye biri muri agenda niko nabyita mu mugambi turiko turagerageza kubiheraheza ariko twabaye turasohora izo eau de parfum ziba zirategura novuga rya soko y'uburundi na east africa kandi zikanabudutegurira ukungene twoshikana n'izo zindi ayo novuga izo option zindi yohaba bivanye n'umwe umwe wese icyo ashoboye cyangwa adashoboye kwitambika ego nk'uko mubyumvise Miss yakoresheje uru rudandazwa rwa parfum nka projet social ni ukuvuga umugambi ushobora kumubera ikiraro cyo kugira ngo afashe abandi rero kubo baba bafise icyumviro cy'ikintu bakunda cyane barashobora kugihinduramwo inzira canke ikiraro cyo gufasha abandi nk'uko yabivuze ariko arafasha abashika kuri 90 barenga mu buryo butandukanye ego ibibazo birabandanya kuza turafise ku murongo Marcel amahoro murantunga ni Claude Marcel twamuronse Claude ni wakurikira ku murongo wa telefone Claude turi kumwe ego turi kumwe amahoro amahoro neza hanyuma jewe mu bisanzwe no kuri ndabona neza nanjye umengo mu hoteli ntega ahubwo nkasaba yuko hamwe bishobotse yari akwiye gufatwa mu mugongo kuko ugiye kubiraba mu bisanzwe nk'uru ruganda yatanguje ntazobura n'abantu bakeya mu bashomeri bahabwa akazi n'imiburiburi bakaronka agasabune ukuri ahubwo niwo gushyigikirwa niko nabivuga ego turakumbure turabaza Miss abo bariko baramushigikira muri kino gihe aba ari bo twarumvise ko ku rubanza yariko arasohora icese aya maparfum umugwi w'igihugu Paege niho wari uri tukaba tuzi ko Paege ari umugambi wa leta wo gufasha abajene ugwaruka kugira ngo biteze imbere Miss boba muba mukorana na Paege boba hari uburyo kumureba bashigikira mu buryo ubu na buriya kugira ngo umugambi wanyu utere imbere murakoze muri uno mwanya igikorwa dukorana na Paege cyane cyane ni cyo kurondera ukungene dushigikira ababigeme bari muri uno mugambi wo kwiteza imbere ni umugambi nkuko nabwiye uri social kandi ari we natanze navuga canke nagwaniye niko navuga muri bino higanwa rya Miss Burundi rero kubera ko ari porogaramu yo gufasha abajene iyo Paege dukorana hafi na hafi zira muri abo bajene na ba bandi dukunda kwiragira ari bo bigeme nabone bashobore kubenefisya iyo porogaramu ya leta
ego uraza kutubwira mu kanya kumbure tuje mu idonido z'aya maparfum ingene ameze ingene yitwa impamvu wateguye uko wayateguye kuko nk'abari ku mbuga ngurukanabumenyi barabonye yuko hariho izitandukanye zifise amazina atandukanye ariko reka mbanze mpakaryo Dani ku murongo uraho neza Dani? muraho ndabaramukije no mu minsi wacu. Ego. Okay, Daniel Mugisha muri Finland. Nagira mbanze nshimire kwanza mwe mumpaye umwanya kugira ngo nganire ibikorwa byiza by'iyo mu minsi wacu. Yewe rero ntakiri ndamubaza ahubwo numva ngomba kumwakoraja cyane ku bikorwa byiza yakoze. Alo? Ego turakumva. Ego me. Ndasubira inyuma gatoya ku itorwa ry'uwo minsi igihe yatorwa abatari bake mwarabyumvise abari mu ruhande abafana abandi kumbure batishimira yuko yatowe murazi ko bavuze amajambo menshi. Ariko jenda umuntu namye mbona yuko uyu azovamo ikintu. Igituma ndavuze n'igiki nuko mu Burundi hamaze kuba abamisi atari bakeya ndabikurikiranira hafi cyane gose. Nta mu minsi iyo nabigene mbona mu bintu bemera bazokora akora ikintu na kimwe kumbure barakora nyine dukeya cyane bagakora iki mugabo mu by'ukuri nta bikorwa biboneka nk'ibi je nabigene mbona abamisi bakora. Mbere usanga mu mahiganwa nkayo abantu bamwe no makomenti bagenda bavuga bati abamisi ntacyo bamaze nta nicyo bamarira igihugu ni kwirira amafaranga utuntu nk'utwo. Rero kubona uwo misi ngaruko akoze ibintu nk'ibi mu misi mikeya cyane atowe rero navuga ati ku bwanjye ndamushimiye cyane ariko kandi kanamusaba yuko ahubwo yoca ashishikara agakora n'ibindi bamwe batamwemera kuko kwanguha murazi ko hari abamupinze atari bakeya nubwo hari abamufana n'abamushimye nka twebwe nanjye ndimwo acakora n'ibindi yemeze na babandi bamwe batabona ubwiza afise babubone neza bisiga agaparufe kamota niba taryoherwa bazoba bagwaye ikindi kintu. Murakoze cyane. Ego none tukigufise Dani uri wowe uvuze ko uri muri Sweden nivyo uri mu bihugu by'amahanga muri Finland none ntiwamufasha kuronka isoko muri Finland ko kumbure usanzwe umufana kugira ngo yiteze umufana vraiment ahubwo nanjye ndumva niyo ntomuronkera isoko kumbure ariko nzogerageza mugabo notuma basingura nanjye akakandungikira nkisiga ahubwo aderese twumuronka gute na aderese ko twuronka kumbure n'abandi badukurikiye bumva ukuntu boronka akagapafiyumu hanyuma tuze tugakomande tukisiga tukipombe. Ego ndakeka amadolari 40 ntiyo kunanira. Oya niyo bijana kubera ko ndamwemerana agatanga byo. Ego Miss kumbura akuvugisha mbere yuko uva ku murongo. Miss jambo ni gwawe. Miss yagukeje Dani tukigumufize ku murongo. Murakoze cyane birashimishije by'ukuri birangaze ku mutima ko mubikurikirana mushimye ibikorwa tumaze gukora cyane cyane n'abakobwa kandi neza ko bagiye kubatangaza kuko novuga intahe tumaze kuronka fizike tutazikoranya kugira ngo nabo murabe mbe hajya ari bifite akahe kamaro gufasha umwigeme mbe umufashije we wenyine umufashije umuryango we wose sibyo ndabona amashure kumva nawe nyene zabo nyene atari ibyo nize kuzibabwira mukabona ko hajya ayo biraryoshe cyane kwagukisa umwana w'umwigeme. Ego hama twongere tubandanye ku murongo turafise Ali kaze neza. Ego kaze murakoze. Na mahoro. Ego turaho turashima nawe. Natwe na mahoro. Ngenda gira ngo mbaze n'iki hari dushobora gusoma cyangwa tukaba twanareba ariko ntitumenye
amagambo cyangwa amajambo amwe n'amwe yewe afitiye n'abantu akamaro. ndagira ngo Miss adusobanurire ijambo platform, sibyo? harimo benshi baba bakurikiye oke ngenda bizi hari abo ndimo kubariza. Ese platform ni iki? Ese imariye iki rubanda? Ese imumariye iki? Icyo ni ikibazo cya gatatu. Platform ni iki? Imariye iki rubanda? Ese we imumariye iki? Ali, uvuze platform canke parfum? Platform iyihe? urubuga uruhe? ize platform akoresha. Imbuga ngurukana bumenyi ziwe. Yego. Izi zimumariye iki? Ese zimariye iki rubanda? Ese ni iki zamufashije aho ageze ubu ngubu? Ni iki zamufashije? Murakoze cyane Ali. Miss? Ego, murakoze cyane. Ambajije icyo cyo platform. Ndakeka yashatse kuvuga ati imbuga za platform, imbuga zitandukanye ukoresha zoba zakumariye iki, zoba zifitiye akahe kamaro abanyagihugu muri rusange? Platform bwa mbere ho nkoresha hari izi no kwita social media, hari izi zo ku mateleviziyo, amaradiyo. Rero icyo byamfashije cyane cyane ni ukuvuga ni kumenyesha uno mugambi w'abakobwa. Muri ino minsi kuva mbaye Miss w'Uburundi, nafashe akanya cyane cyane ko kumenyesha ni mbega kubera iki bikenewe yuko dufasha umwana w'umukobwa mu kwiteza imbere, kubera iki no mu novuga hamwe tuko turavuga ngo two turafasha ngo urwaruka, kwezi tutavuga ko hajya ari by'ukuri mu rwaruka ntibahura novuga n'amadefi amwe, ntibahura n'intambara zimwe. Rero iby'umwana w'umukobwa kenshi ntibavuga intambamyi yaba intambamyi novuga mu kungene twarezwe, intambamyi mu mashure bamwe bahebeye hagati n'izindi. Rero izo mbuga zarafashije cyane gushobora gushikiriza ibyo byiyumviro, abantu bagasangwa kuza barabiganira ko n'abandi bumva uwo mugambi wanje bakambaza ntimbe hajya twogushigikira gute, be naho dufate mu ntara yacu woza kudufasha ukadufasha kwigisha abapfasoni b'iwacu, turabona ko bashoboye mugatubuze inyigisho dufate. Rero novuga ko izo mbuga nico byafashije cyane cyane. Hanyuma ikindi numvise ngo byamariye iki igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nomenya cyane kubera ko naho mperutse mu Rwanda cyangwa ngo menye ninde abenegihugu b'u Rwanda ninde babayemo gute ubuzima bwa Miss Burundi. Ariko nshobora kuvugira abenegihugu b'iwacu Burundi cyane cyane abo bakobwa, abo bigeme. Novuga ko zino mbuga zarafashije cyane mu buryo bwinshi, aho n'utahora yibaza mbe hajya umugeme w'umurundi kazi se icyo kimwe n'umusore bose ntahora n'ibibazo bimwe. Rero kuba ndavuga ntiyoya hajya ariyo mwigeme aba yaciye muri iki muri barashoboye gutya. Ibyo nibyo novuga cyane cyane byafashije abo bene gihugu. Hama umuntu akajaza umuntu amenye ko nkora cyane mu byo guteza imbere abakobwa, akambwira ntibyanje nahise umugambi wo guteza imbere wo guteza imbere abandi bigeme bagenzi banje, ninde nitwoshira inguvu hamwe dushoboye kubikora nk'uko twashoboye kubikora mu ntara ya Gitega mu minsi iheze, aho twafashije cyane cyane abapfasoni biteje imbere biciye mu myuga. Nk'iyo onye navuga ko ari example cyangwa icyitegererezo cy'ukungene bivuye kuri zino mbuga umuntu ashobora kwifatanya n'abandi cyangwa kunogitabeza awareness cyangwa kumenyesha abandi mbe
hajya ari bimwe mu byo twokorera ko cyane cyane nk'abarundi hamwe n'ibihe mu guteza imbere umwigeme wacu. Ego reka urakoze, tubandanye twakire n'abandi banywanyi turafise ku murongo. John ku murongo wa telefone uratwumva? Ego muriwe neza. Alo? Yego ndabumva muriwe neza. duga ku ijambo. Ego ngerageje guterera ku kirangi cy'umva ku umugeni wo mu Burundi yashire igikorwa kiwahabona. Turiko turaraba muri bihugu bya Afurika urwaruka ruri hasi cyane ku bikorwa bw'ubwenge bwo ushobora gushyira ahabona imigambi yazo, ariko kuba biyumvira ko biva no ku bumenyi bwawe tuba dufite muri iyi Afurika. Urazi ko cyane cyane kuri izi mbuga ngurukanabumenyi, urazi n'ibihugu bya Afurika nk'akarorero ibihugu biri muri East Africa, hari n'ibihugu bitaragera ku rwego nk'uko umunyagihugu we cyangwa umuntu aba yegereye ahari ashobora kugira kuba ashobora kumenya icyo imbuga ngurukanabumenyi cyangwa nkoranyambaga icyo gisigura, aho umuntu wese ashobora kumenya ati ibintu bimeze uku cyangwa bikorwa uku cyangwa ihene yihene yikura. Rero birabwa no ku buke bw'ubumenyi urwaruka ruba rufite, kandi iyo umuntu adafite ubumenyi bukwiye n'ibyiringiro byo kugira ngo areme ikintu giye ikintu mvabwenge giye biba bike. Rero igerageje kuvuga muri makigende iri mu rindi mugamberereye mu karere ka Afurika y'ubumanuko iri muri Zambia. Ubu kuritegereza nk'igihugu cyacu cy'Uburundi bivuze muri make population y'Uburundi, ukaraba ubwenge biriko ku bumenyi n'ibijyanye n'aho isi igeze ku bijyanye na internet usanga turi hasi cyane, ariko urazi ibihugu bindi biri ku rwego rugeze. Kandi ikindi nacyo uraza isi igeze ubu kutamenya ikintu muri make bibaza ko kuba ari kudashaka kwa muntu, kuko icyo ukeneye cyose birarondegwa ukajya kuri ayo reseaux sociaux cyangwa kuri ma internet ukakironka. Rero rwagwaruka hamwe bworonka ubumenyi bushingiye ahisi iyo bigeze, ibiyumvira byotuma n'ubundi rwaruka rubadevelope mu mutwe rugashobora kwishingira imirimo cyangwa rugakora ibintu by'ubwenge. Apana yuko yaba abona ikintu ari uko akibonye mu isashi atazi n'iyo cyatekerewe, atazi n'uko gikorwa, atazi n'icyo gikozwemo. Bigafasha yuko nk'ibi bihugu by'igihugu cy'Uburundi gishobora gutera imbere cyane cyane turabona nko ku bigeme bari ku rwego, bari ahantu muri ya mategeko avuga ngo umwigeme umwigeme ngo kwiga ngo ayo mashuri yisumbuye ngo ntageze n'ayo arakwiye. Muga hamwe hashoboye gushobora gushika kuri izi mbuga ngurukanabumenyi hagira interineti ikwiye, bashobora gusoma akabona yuko afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi imbere y'amategeko. Kandi uburenganzira icya mbere imbere y'uko ubuhabwa ni ubwiha ukumva mu mutima ko wisanzuye, kumva ukwiye wikwige n'ahandi muntu nawe guha icyubahiro cyangwa guha ubwo burenganzira utabwumva mu mutima ibyo kugira ubona kungana n'abandi byo kwa musega by'ibiro bya ngo niko byubakwa ibyiyumviro nk'ibyo. Ariko ashoboye kuba ari ufite ahantu yicara akaganira n'abandi akumva ati muri iki gihugu ibintu bimeze uku bagenda uku, ashobora kuba develope mu mutwe akagirana. Ikindi nacyo ngerageze gusa n'abajya ku ruhande gusa n'urwa guverinoma yacu y'igihugu, guverinoma yacu yakwiye kuraba nayo nyine kuko irazi ibifite n'uruhara runini kugira ngo icyo gikorwa kigire aho gifite. Niba ari ikintu gikwiye gukorwa, urubyiruko rw'uno munsi nibwo Burundi bw'ejo. Nimba umurundi w'uno munsi adashobora wo mu bitana adashobora kuba amenya interineti icyo ari cyo, sinumvira ko umuntu wo muri Benesenke azoba yizi. Kandi nicyo gituma abategetsi bacu bakwiye kwicara iki kibazo kuko urwaruka muri ibi bihugu aho bigeze isi
ishyire ubu iri kuri interineti muri make. urakoze cyane. Ego urakoze ku vyumviro John, turagushimiye cyane. Ego ku murongo wa telefone turafise abandi babandanya kubaza Miss turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Mbere yuko dushika ku musozo na cyane tubwire amazina y'amaparfum wasohoye, kuko turumva yuko wasohoye amaparfum 6 icarimwe. Hoba hari impamvu ko tuzi ko benshi bakunze gusohora imwe buri mwaka canke buri myaka 2, ariko wewe washimye kuzisohora zose icarimwe? Niko vyari bimeze? Hama zitwa ngo iki, zimeze gute? murakoze cyane. Igituma nashimye gusohora 6 ni ukubera ko mu bisanzwe icyumviro kikiza nashaka gusohora 21. Niyo mpamvu iyi collection ikonoyika yitwa 21 Legacy, bisigura ama heritage 21. Akaba atari novuga mu kirundi bavyita iragi. Simba ndiko ndivuga muga nashimye kuvuga iragi twasigiwe n'abantu batandukanye bo muri Afurika. Rero muri izi za mbere mbaye ndasohora arizo 6, reka ndaziradondorere imwe yitwa Mansa Musa, ku batamuzi yatwaye novuga empire ya Mali, hagace haza Nandi nawe ni muri Afrique du Sud, hagakurikira Cleopatra ni muri Egypte, hagacakurikira Queen of Sheba yatwara ahantu kera hitwa Royaume ya Saba, ariho ubunye hazwi nka Ethiopia. Hagakurikira Mwezi, ku batamuzi Mwezi ni titre y'ubwami bw'i Burundi. Kera habaho Ntare, Mwezi, Mutaga na Mwambutsa. Rero umwe muri bo yaba yaritirwa iparfum imwe n'Imwezi. Hanyuma uwa nyuma nawe akaba ari Eve ariwe umugore wa mbere tuzi muri histoire, muri kahise. Rero bikaba bizwi scientifiquement, niko novuga yuko umugore wa mbere byerekana ko yari umunyafrikakazi, ko ashobora ko probability ziri hejuru cyane yuko yari umwirabure w'umunyafrikakazi. Ego urakoze cyane kuzidusigurira izo parfum. None akamoto zitandukanye gute muri make, mu majambo make zitandukanye gute mu kamoto kazo? Mu majambo make novuga ni simple technique. Rero mu kenshi mu maparfum haba hariho izo bavuga ngo zimota nk'amashurwe cyane cyane, cyangwa zimota nk'ivyamwa, cyangwa zimota hariho novuga utumoto kenshi turanga ibice ku isi. Ugasanga nko muri Moyen-Orient bafite utumoto bakunda, mu Burundi aha muri Afurika turafite utumoto dukunda. Rero niho kenshi usanga dutandukanye muri uko zimwe usanga ziri cyane cyane nk'amashurwe, izindi zikaba zikaze gatoya nk'izo muri Moyen-Orient, izindi zikaba ziri frais. Niko navuga mu mbabarire kudanditiza amajambo menshi yo mu Gifaransa. Nacyo ndiko ndaciga ndagikorera kugira nze ndashobora kuyaga no kuyagira mu Kirundi. Ego none izi parfum zoba ari z'abakenyezi gusa n'abigeme canke harimwo iz'abagabo canke bimeze gute? Byose zirimwo harimo iz'abagabo, harimo n'iz'abagore, harimo n'izo zitari ngo iz'umugabo cyangwa umugore. Ubwo ari we wese uko yabishimye ashobora gukoresha arizo bakunda kwita amaparfum unisex. None kubifuza kukuronka kugira ngo kumbure mukorane canke bagure iyo parfum, bo kuronka gute no ku mbuga zawe dusozera? Nta kibazo, bondondera kuri email, zose iri disponible ku mbuga
za marezo sosiyo muga no kubundondera ashobora kwandika Miss Burundi 2022 @gmail.com kandora. ego urakoze cyane. uyo yari Kelly akaba ari Miss Burundi umwaka w'2022. Kelly Ngaruko, wakoze cyane kuganira na radiyo ijwi ry'Amerika n'abanywanyi babo. Turagushimiye cyane. Ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, Nadia Taha yabashikirije amajwi n'abanywanyi bo ku mbuga ngurukana bumenyi bahamagaye. Mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye cyane. Mubandanye mwumviriza ijwi ry'Amerika.